umwami Mwezi Gisabo yavuze ati jewe ngiye kurondera abasirikare bazoza baracunga ku kirimba iwanje. Aca rero aje ino mu Kirundo asanga abasore bakerebutse kera twarabahigi. Abona ubunyarutsi dufise n'ukuntu tugiye mu ishamba twica igikoko giteye ubwoba aricyo cyitwa ingwe. Nya gikoko kiba gitinyitse cyane. Duhejeje rero kucica twataha twivuga amazina kabona ububangutsi n'ubukerebutsi dufise niho rero yavuga ati zijya ntore jya mugwi w'intore uzoze ube ku kirimba iwanje babasirikare biwanje. Duhejeje kuyica rero iyo ngwe tugataha twivuga amazina kujya tuyibaze kujya twerekane ko turinda gusumba ingwe. Duhejeje kuyiga inyama cya twambara urusato rwayo bisigura yuko turinda gusumba icyo gikoko gikaze. Mama matende kabika nkama mama ucomure tama shaza sokoda masunzura bero tora amahoro. Kugeza aho bahangana n'ingabo z'umwami w'u Rwanda batako baranesha ariho wumva iryo zina Kirundo. Ni Kirundo burya harimo ubuhizi kuko kwari kurundarunda ingabo zafashwe mpiri zishwe bica bituma rero Kirundo iryo zina riba intahava kuko mu ntango kera yitwa ubwami bwa Bugesera. Aha turi mu kibanza benshi bakunze kwita ikiyaga c'inyoni arico kiyaga Gwihinda. Igituma rero bacise nyene ikiyaga c'inyoni nuko kiri muri no kwita mu nzira inyoni zicamwo ziriko ziratembera. Aha turafise inyoni novuga ziri mu migwi ibiri minini. Hari inyoni mvamakungu rezo migrateur na n'inyoni kama rezo sédentaire. Rero kubera ko kiri muri uwo muhora inyoni zicamwo iyo ziva za Buraya canke za Amerika ziriko zirahunga hariya iyo ibihe bitameze neza zica ziza ngaha zikamara igihe zikavyariraho hari ibihe bimaze kuba neza zigasubira zigafata abana zigasubira inyuma. Harimwe ifi turaziroba tukazigaburira abana bacu natwe nyene tukazifungura. Harimwe nyoni urabona ko zirimo zisharije ikiyaga. Harimwe n'ibindi bintu byose ngaha bidukikije inzoka iki. Ikiyaga Gacamirinda ikintu benshi baca bumva kenshi ica kiyaga mu miseze cari carakamye. Co kimwe n'ibindi biyaga ku byukuri byagiye birahindagurika bivuye n'igihe izuba riba ryatse canke imvura iba yaguye ibiyaga birahindura ico no kwita nivo ikaduga canke ikamanuka. Ariko rero hari bidasanzwe kino kiyaga byagishikiye aho muri ya myaka ya 2005 mu ntara ya Kirundo hatse uruzuba rudasanzwe rwamaze imyaka itari mike. Agaciro Media na ntajye twamana inyota n'ishaka ryo kubaratira Burundi tuburatira abarundi n'abanyamahanga no kubereka akaryo keza kari mu burere butandukanye bw'igihugu cacu ciza. Uyu munsi reka tubabwire ubwiza n'ubutunzi karemano bugize intara ya mbere ifise ibiyaga byinshi bishika ibiyaga 8 ikongera ikagira hatari hake hari ubutare butandukanye. Iyo ntara ikaba ari Kirundo ikabiri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi ifise amakomine ashikindwi ihanura ubibe n'igihugu c'u Rwanda intara ya Ngozi n'intara ya Muyinga. Ibiyaga 8 na ifise bikaba ari Wihinda ikiyaga beshi bazi nka Lake Ozwazo kuko ikunda kwakira inyoni z'inyamahanga zije kubera mu bihugu vy'Uburayi haba habaye imbeho nyinshi cyane bita ivere. Hari kandi ikiyaga ca Cohoha, Gweru, Kanzigiri, Gacambirindi, Mwungere, Runganzi na Gitamo. Kubereka ayo mazina aha turamenya inkomoko yayo. Intara ya Kirundo igizwe n'amakomine ndwi. Ni Bugabira, Gambarangwe, Busoni, Gitobe, Kirundo, Ntega na Vumbi. Abene gihugu bayibamwo miliyoni 105,111. Ikaba ihana imbibe mu buseruko na komine Giteranye mu ntara ya Muyinga. Hanyuma no mu buseruko bushira uburaruko hari igihugu cy'u Rwanda. No mu burengero hari igihugu cy'u Rwanda, mu bumanuko hakaba intara ya Ngozi. Muri kahise ko Burundi intara ya Kirundo bwa mbere baramwumva abo bita intore n'intara yitwa y'abahizi. Barabarwanyi kandi batarifana batifuza kuneshwa. Kugeza aho bahangana n'ingabo z'umwami w'u Rwanda batako baranesha ariho wumva iryo zina Kirundo. Ni Kirundo burya harimo ubuhizi kuko
kwari ukurundarunda ingabo zafashwe mbiri n'izishwe bica bituma rero Kirundo iryo zina riba intahava kuko mu ntango kera yitwa ubwami bwa Bugesera. Mu bijyanye n'iterambere Kirundo nayo ntisigaye inyuma nk'uko izindi ntara ziko ziragenda. Kirundo bwa mbere rafise igisata c'ingenzi kiriko kiratezwa imbere, hariko harubakwa icyo bita centre touristique canke aho ingenzi zishobora gushika zikicara gato zikaruhuka, arico zinywa zikakinywa, arico zifungura zikagifungura ziri ku kiyaga c'Inyoni aha kugwihinda. Hariko hanategurwa mbere n'ibindi bibanza vyiza vy'iratiro ku Gweru, ku Kanzigiri, Kivyeyi no kucohoha. Ikindi kuva kera intara ya Kirundo yahoze ari ikigega cy'igihugu c'u Burundi kubera ifise isi ndimwa kandi yimbuka cyane. Kubera ikitwa Kirundo ikiyaga Gwihinda arico bita Lake Ozwazo gifise kazinga hagati. Turasanga kandi ikiyaga ca Cohoha kaba ari ikiyaga gishika mu makomine 3 ariyo Busoni, Kirundo, Bugabira n'igihugu c'u Rwanda. Ibi biyaga bikaba bikingiwe mu kubahiriza neza za metero 50 bita zone tampo. Diomede Manariyo arabitwiganira. Aha turi mu kibanza benshi bakunze kwita ikiyaga c'Inyoni, arico kiyaga Gwihinda. Igituma rero bacise nyene ikiyaga c'Inyoni nuko kiri muri no kwita mu nzira inyoni zicamwo ziriko ziratembera. Aha turafise inyoni novuga ziri mu migwi ibiri minini. Hari inyoni mvamakungu les oiseaux migrateurs na n'inyoni kama les oiseaux sédentaires. Rero kubera ko kiri muri uwo muhora inyoni zicamwo iyo ziva za Buraya canke za Amerika ziriko zirahunga hariya iyo ibihe bitameze neza, zica ziza ngaha zikamara igihe zikavyariraho. Hari ibihe bimaze kuba neza zigasubira zigafata abana zigasubira inyuma. Novuga kubijanye nkumbure na kahise canke akaranga cisangije turavye ibindi biyaga. Iki kiyaga kubera yuko uko kumenyene bacita ikiyaga c'Inyoni mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1980 aho leta y'u Burundi yatangura kwiyumvira gushinga ibibanza bikingiwe vyo mu Burundi. Hano vuga iri kurashinga nka za parike za Ruvubu, za parike za Kibira, za Rusizi n'izindi parike. Yaciye ibona ko kino kiyaga bita ko ari ikiyaga c'Inyoni naco coca kije mu bibanza bikingiwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1980. Ico gihe rero bayita ngo ni mu Gifaransa numva ko ari réserve naturelle gérée de Lac Gwihinda. Ayo magitara amajana 125 yari mu bibanza bikingiwe vyo mu Burundi. Mugabo rero ku imisi yagiye iragenda harabonze byaribonekeje yuko nibindi biyaga bikwiye gukingirwa, ivyo bindi byose biri mu karere kuko hari gihe bimwe byaboneka ko bitanguye gukama, ibindi binyabuzima vya birimwo biriko birahera. Niho rero leta yimvira iti reka tukiri ikintu kimwe ico navuze citwa paysage aquatique protégé du Nord, ibibanza bibomvye bikingwe vyo mu buraruko. Ica rirateranya kino kibanza shiramwo n'ivyo bibanza bindi vy'ibindi biyaga na ryashamba cimeza rya Murehe, ikigira rero ico kibanza kimwe gikingiwe. Ahandi hoho ico babona gikingiwe cari kikiyaga gusa. Mbere no vuga yuko kubera nyira ko karanga k'inyoni ivyo biyaga ko nababwiye yuko mu iki kibanza ca paysage aquatique protégé du Nord kirafise naco nyene muri rusange ico cishangije kuko ibindi bibanza bikingiwe biriya vya navuze vya Ruvubu za Kibira ni bibanza ku byukuri bikingiwe ata muntu yinjiramwe. Mugabo rero ibi vyiwacu no vuga nko mu Gifaransa qui dit paysage dit l'intégration de l'homme, ni kuvuga rero muri paysage abanyagihugu barakora ibikorwa. Murabona yuko muri bino biyaga vyiwacu niho abanyagihugu bacamo kuja kuramukanya, niho hesho usanga afise n'ubukene bw'amazi, ugasanga ayo mazi niyo baja gukoresha, ugasanga mu kuja kurima afise itongo hirya no hino aguma haca. Ni kuvuga yuko ibikorwa by'umunyagihugu birabandanya bigakorwa. Mugabo rero tutibagiye gukingira ca kibanza bukaranga nyene kikiyaga c'Inyoni, nico kiyaga conyene gushika ubu dushobora kwakira ingenzi ba mukerarugendo baraza kuraba iki kibanza c'iratiro, bakaza kuraba izo nyoni, hanyuma bagasiga udufaranga twinjira mu kiga ca leta. Ariko novuga ko ico gisata ku by'ukuri na twebwe tutarashikaho twokwishima kuko abantu twakira kubera ko kuntu hatunganijwe baraza ariko bagasiga novuga baduhaye impanuro
ariko rero ubu OBP iri kwiragerageza, mwabonye inzu iri harya bariko barubaka inzu yo kwakira ingenzi, ikazoba n'ibiro by'abakozi ba OBP kugira ngo bashobore kukizura neza kano karere n'ingenzi zije zishobore kwakirwa neza. Akamaro rero ka mbere nuko iruhande y'ico gikorwa cyo kuzana akayaga keza nk'ibindi biyaga byose, iruhande yuko gifise amafi nk'ibindi biyaga byose, akamaro ku butunzi nakiyongereyeko. Hanyuma ico kiyaga ca Guhinda arico kiyaga c'Inyoni, murabona ahantu duhagaze ni mu kagwa, akagwa mu gifaransa no kwita akayiro, ino bavuga ngo nakagwa. Rero aka kagwa nivuga ko ari kibanza gikomeye cyane kigize ubuzima bwa kino kiyaga, kuko murumva inyoni ziriko ziravuga, za nyoni navuga mva makungu, iyo zishitse imisi yose zishikira muri kano kagwa zikavyariraho, hanyuma zikarindira abana bagakura, mu kurindira ko za buraya iveri hera kugira ngo zisubireyo. Hare turafise ubwoko bw'inyoni bushika ku 186, ubwoko rero bushika ku 150, 186. Ibisigaye nibishobora kuba biri mu yandi mu bindi biyaga byose, kuko harimo amafi nk'ibindi biyaga, harimo ubwoko bw'ibikoko tubona hariya, novuga nk'inzobe kubera urwo rufunza rero niya n'inzobe n'igikoko kiriko kirahona ku rwego mpuzamakungu. Muguje muri izi mvuzo ziwacu urashobora kuzisanga, yego n'ubundi bwoko ari bw'ibikoko nk'ivyo biti bihura, asangamwe inkende, asangamwe inkwavu. Ubu turiko turabona hariko haradukamwe ingeregere muri zo metero 50. Ivyo zose ni ibintu twifuza ko tuzaca turaratira ba mukerarugendo mu gihe baje gutembera kino kiyaga. Iyo hataba iki kiyaga ibikorwa ntivyari gushoboka, ariko nko mwabibonye ifi dufise hajya muri rya nyubakwa zikenera amazi, kandi twabuye ko amazi dukoresha ava mu iki kiyaga, ariko kandi n'ifi dukuye hajya dushaka ko zikura cyane tuzijana mu iki kiyaga kugira ngo zishobore gukuriramwo. Bisigura ko rero iki kiyaga ari wo mutima w'ibikorwa twebwe dufise ngaha. Ubwo bwoko bw'ifi ya tilapia, ikintu ca mbere gituma tuyihitamwo nuko ari ifi ishobora kuba mu mazi yose yo mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikindi kigira kabiri ni ifi igaragara ko igwira cane. Hanyuma ikigira gatatu ni ifi igaragara ko ishobora guhangana n'indwara zitandukanye zifata amafi. Niyo mpamvu twahisemwo ku bwoko bw'ifi ya tilapia kugira ngo turabe ko dushobora kuduza umwimbo. Uburyo dukora ngaha, amazi nkuko nabibabwiye tuyakora mu iki kiyaga tuyajana muri inyubakwa isanzwe irimwe amafi, ariko kandi amazi acawongera agasohoka agasubira mu kiyaga. Bisigura ko amazi aguma agira urugendo ko kugenda ko yongera asubira mu kiyaga. Muri iyo ntara nyene hari kandi n'imisozi itangaje inafise amazina atangaje akomoka kuri kahise k'ivyabaye mu Kirundo. Reka tuvyumve. Nudusozi tuhanganye turi muri commune Kirundo, tukaba turi ku mutumba wa Rugero. Haduhagaze hitwa kuri Shinge, hajya hakurya naho ni Rugero. Iyo mitumba rero, iyo mitumba uri kurayiraba bavuga ko bahagwaniye abarundi bariko barabasunika, baciye bashinga ibirindiro hejuru ku mitumba, hanyuma abanyarwanda byaranabagoye kubakuraho. Abanyarwanda bashitse iwabo bavuze yuko abashoboye gushika, bavuze yuko babuze Shinge na Rugero. Umwami yabagize ntimahafashe Shinge na Rugero, ntimahifashe ahubwo nyakubahwa iyo umenye ibyabereye Imurore, naho Imurore ni Busoni ibara ryaguye. Kuvuga rero Shinge Rugero byaciye bija mu mitima, mu mitwe y'abarundi n'abanyarwanda. Kubura Shinge na Rugero no kubura byose nk'ingati menye, no kubura iyo uja n'iyuva. Windora nayo nkuko mubibona, nawo n'umutumba ugira gatatu, urabona ko nawo uhanganye, ubwo murabona ko ari mugufi gusumbiye, kuko tuva ngaha tumanuka tugenda mu buraruko niko hagenda haramanuka. Hajya rero bavuga yuko naho harafise kahise, bavuga yuko hari umunyarwanda yoba yari yarashwe, hanyuma aja kwinyegeza. Agiye kwinyegeza, umurundi kazi yigiriye gusenya udukwi aramubona, amubonye bahuza amaso, kubera nawe yari yinyegeje kandi atifuza ko bamubona, bahava bamwica.
aca avuga ati windora ni ukuvuga reka kundaba mu kinyarwanda. Mutumba wa Kivyeyi ahari ikibanza ciratiro giteye igomwe ari naho dusanga ikiyaga Kanzigiri gifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 4.50. Ikiyaga gifise akamaro naco nyene ku gihugu eka no kubene gihugu bo mu ntara ya Kirundo. Ikiyaga naco nyene gikingiwe neza. Akahise ikiyaga cyo ndakaziko gituma kitwa Kanzigiri, hari umuntu ita Kanzigiri umukecuru yabaha nyene ariko ntaruzi rwari ruhari, hanyuma akaba afise ahantu avoma wenyene. Ahavomye hanyuma abandi bakamubaza, abandi bakecuru, we kunywa amazi ya wenyene bigenda gute? Tireka mwa bakecuru mureke je sinababwira amakuru yanje. Hanyuma baramuzomera gose, haciye nk'iyindi misi myinshi aravamwe arabwira umukecuru umwe ati mbe mukecuru, je amazi mvoma nayaje nyene ndayavoma hanyene. Akibivuga Kanzigiri mwijoro kaba karametse mwijoro joro nyene kamenetse nawe yagiriyemo. Usanga hari rero hari uruzi guswa Kanzigiri. Kamaro k'ikiyaga gitumariye, kamaro kimariye n'ikimariye bene igihugu tubana ngaduhana umupaka na Busoga. Aho uruzi kiyaga kirimo amafi menshi, amafi tugiye kuyaroba turajya n'abandi bakagura bakaza kujya muhira. Akahise ko ngaha mu Kivyeyi twebwe turi rero bahanya bahandaje ko hatanwe n'ingaha. Akahise ko ngaha rero abantu ngaha anya bakera baraza kwisabira imigisha. Ingenzi zirahahurumbira, igituma zihahurumbira ziza zije kuraba iki kiyaga, munamwe muracibonera, baje kuraba ibi bidukikije muravyibonera. Ntimukire kubona menga ngaha turi ni mwipoli, ntabwo ari mwipoli ahubwo niho bahurumbira cyane, kubera murumva naka kayaga karukuno kameze neza. Muri rusangi abahurumbira ni bose, haraza abarundi, haraza abavuye mu bihugu vyo hanze, abazungu baraza ngaha, abarabu baraza ngaha, urumva abo ku mpande zose baraza. Kandi ikintu kibazana cyane baba baje kuraba ivyiza dufise vy'aka Kanzigiri. Aha rero ukuntu hagiye haratera imbere, hatanguye iriya hoteli mwayibonye iri hari, ijya ni hoteli ya komine, ryari terambere rya komine rikakira ingenzi. Haraje rero ingenzi zije ko haraba, ziraza baraterama, baca nabo biyumvira ko nabo boteza imbere iyi komine ya Bwambarango, nabo baca bashiraho ibi mubona. Murabona bariko barubaka amazu ubu n'uburaro, nibo bariko barabushiraho kugira n'abandi bazoza kandi bazoze biyumvire kongerako ibikorwa vyiza nk'ibi. Nkuko mubivuze muri mu kibanza ciratiro nyene ca hoteli Kivyeyi Kanzigiri, ico kiyaga kikaba kiri mu rugabano rwa komine Busoni na komine Bwambarangwe, kikaba kiri muri zone Buhoro yo muri komine Bwambarangwe ku mutumba w'Ikarambo. Akamaro k'iki kiyaga muri rusange cyane cyane duhereye ku bene gihugu kirabafitiye akamaro kanini cyane. Aho bironkera kanyama ariko gafi, bakaronka n'amazi yo kumesa n'amazi meza ariho hajya haruguru mwayabonye, amazi meza cyane utsize mu kibuni wogira ni kenju. Hama kuri komine naho muri rusange naho nyene komine irahatorera koyokwe, kuko iyo bakuyemwo ayo mafi akagurishwa turashobora kuronka amataxe yinjira muri komine neza. Iyi Kivyeyi ukwiri siko yamye, kuko uhereye ubwa mbere siko hari hameze ku muhabonye. Turafise rero abo twokwita imvukira vukiye muri Oman, baca bashima kuza kubibwambarangwe, abo twita Abarabu. Rero abo bantu barahakunze cyane, nibo batumye haba heza nk'uko, baragirira amasezerano na komine kugira ngo bashobore kuhagira heza nk'uko nk'imvukira, kuko baraharonkera ubwene gihugu. Ubu n'imvukira z'ibwambarangwe ariko tubita Abarabu. Ni n'ikibanza ciza cyane, murabona n'agashamba gahari, hajya turafisemwo agakoko karaho bita inkende, kiberamwo karakingiwe nk'uko kino kiyaga nyene gikingiwe nk'uko mwabibonye. Ico twovuga mu gutera kamo kombe abatarahashika bahumva ku matwi, icambere twotera kamo tuvuga duti ko
muri komine Bwambarangwe muri rusange tuhavuge haragendwa, amabarabara ni meza. Mwabibonye n'ibarabara rica rizi no gushika ahantu nibaragiza cyane. Rero dushitse aha nyene turi murumva akayaga ni kose kameze neza. Ikiyaga ciza ca Kanzigiri ciratiro, uhageze nta nzara humvira kuko ivyo kurya biriho Bwambarangwe. Ariko cyo twovuga nk'intambamye, urabona ko kumbe nubwo hoba hari hiyumvira hari habahazi mugaba hageze kubijanye na telecommunication canke se buhinga bw'itumatumanako ntibicamwo. Muri rusange rero twosaba nuko ababijejwe twagurira umuhora w'ivy'itumatumanako ry'amakuru. Rero aho ni muri iyo ntumbero yo guteza imbere komine canke se intara yacu ya Kirundo muri rusange kugira ngo koko ikivyeyi gumi hurumbirwa na bose. Ikiyaga Gweru naco kiri muri komine Busoni, ni naco kiyaga kigira kabiri mu Burundi inyuma y'ikiyaga Tanganyika. Iki kiyaga kandi kikaba kinafise akazinga kari hagati bita Ruyoka. Aho kazinga kakaba kabako imiryango y'abatwa ishika 50. Mu migambi ya leta y'u Burundi igomba gukura iyo miryango kugira ihagire kibanza kidasanzwe ciratiro. Nyogokuru avyara data yaraduteramisha akatubwira ati bana banje ati je ngaho ino narahabaye ndanahasaziye ati nahaje ndi nkumi ati ntone uruzi ruri ngaha ati je naje nsanga ati arakuzi gatoya ati ni murabiri ikurura kura uko rumaze kungana ati naje nsangamwo ibiti ibikingi by'amarembo bakavuga ko naje sanga hitwa kwa Mwungere. Ati Mwungere se wiwe ngo yitwa Nyenkaka. Ati kwico rero ati yarashengeye ashengera ibwami i Rwanda kuko kera ubuyobozi bukuru bw'ibihugu bibiri bw'ini Burundi ni Rwanda bwari buyobowe n'umwami w'i Rwanda umwe. Kwico rero uwo Mwungere ashengera ibwami ku Masabo. Ahasiga umugore n'incoreke ziwe, erega nawe yari nk'umuganwa uwo mwumva Mwungere n'incoreke ziwe. Rero ashengeye ishika ibwami uwo mugore wa Mwungere aca yizanira iki uwundi muhabara wiwe. Abakimuzana Mwungere ahakaba hatungiye amashyo y'inka. Mwungere izo nka ziwe zikaba zitagira imfizi, ariko imfizi yazo yazimya ikaba yava mu gicaniro. Ubwo iyo nka mfizi yo yava mu gicaniro kwinginga izo nka ziwe nawe yumva itanguye kuvumeza, nawe agacaza kwica imbere y'umuryango. Iyo mfizi igashiza ikamurigata. Ubwo rero uwo mugabo se gushika nawe yaciye aza yumva iyo mfizi iringinga amasumba mu rugo. Araheza ati je sinora ngaha mu rugo ndi umugabo ngo numva ikintu kiriko kirakoma mu rugo ngende ntagiye kukiraba. Umugore ati reka ntugende, ati atopu sindogenda ntagiye kuraba icyo kintu kiriko kirakoma ngaha mu rugo kandi ndaruraye mu ndi umugabo. Yaremeye yahatira ku nguvu zi waragenda. Nyamfizi mwikanze nakwe imubonye ije kumurigata nka kumwe yamirigata sebuja Mwungere arikanga yikanze iciranyika inyitse. Urumva ko yava mu gicaniro, nyagicano cyaci ahinyikiye nyene imbizi y'uruzi iciherugo. Ubwo Mwungere sizancoreke ziwe si nyamasho yiwe yose yaciyanyikira ngaho mw'iryo riba nyene litobose mwaho kanya. Mwungere avuye ibwami ageze hari hakurya imuyaga ateje akajisho asanga Mwerasuri hejuru. Ati yewe gaye ati ngo ibintu n'ubusa Mwungere wa Nyenkaka ngo ivye wanje byagenze kuye. Mwungere yasubije amaso inyuma uko, ati
yongeye kugaruka urwo ruzi rugumuko rero ari urugumuko rwagumye gwiyagurira no kwandura ukarunganuka no twego dutangura ko hari wa 59 aha tuharubesha intuzenya indowani gwari rutoya go rwagumye ruza gwirya kwanduka rugira ngaha byari binyeshyanga gusa be n'urufunzo ubu nta wo gutuma uruso rwo kugana igitoki niho bukirubona ngaha ibinyeshyanga byose byari ngaha byose raba nguru sigari ntamanzi uruzi ruradufitiye akamaro cyane harimo ifi turaziroba tukazigaburira abana bacu natwe nyene tukazifungura harimo inyoni urabona ko zirimo zisharije ikiyaga harimo n'ibindi bintu byose ngaha bidukikije inzoka iki mu kurukingira dufatanyije n'amajejwe intwaro twebwe twifatanije n'umugambi wa NADES turaca imingoti turatera ibi bitubona ngaha kuri iki kiyaga turaca imikobeko turatera imbingo turaheza dutangira iki kiyaga cya Mwungere kugira ngo inkukura ntimanukire ngaha mu ruzi ngo uruzi ruhinduke ifi zimere nabi rero ntumve ngo numugani ngo gwitwa Mwungere hari hafise naho yitwa Mwungere se wa Mwungere akitwa yitwa Nyenkaka ururuzi rakamaro rudufitiye de ntumva uko natangwe kurwa mu ifi 59 urufi gwaha ururi ugwaha ruratandukanye n'ifi zo mu bindi biyaga bindi nturinda gushiramwe umunyu harimo zo bita kamongo ziyadukije mu nyuma n'izindi za makoki nizo bita imamba nazo zandarutse zizamo burya rero akamaro uruzi rudufitiye burya twebwe ururuzi kabisa turafise n'imigezi hariya ikomoka ku ruruzi burya amazi aragenderanira urabona twebwe dutangura ngaha guca imingoti ngaho tugatera ibi biti harashize iminsi kuko uruzi gwara imvura yaragwa inkukura yose ikabiyo ku musozi ugasanga gwahindutse iki intuku kubera iki atagakingo kari kahari karukingiye mugaye imingoti twaciye ngaha yarukingiye ruguma gwirabura gucyo nyene kuko ntirugihinduka ngo rubintuku kubera ko iyo mikobiko twaca ikiyaga gacamirinda ikintu benshi baca bumva kenshi ica kiyaga mu miseze cari carakamye cyo kimwe n'ibindi biyaga ku byukuri byagiye birahindagurika bivuye n'igihe izuba riba ryatse canke imvura iba yaguye ibiyaga birahindura ico no kwita nivo ikaduga canke ikamanuka ariko rero hari bidasanzwe kino kiyaga byagishikiye aho muri ya myaka ya 2005 mu ntara ya Kirundo hatse uruzuba rudasanzwe rwamaze imyaka itari mike hanyuma iki kiyaga rero carashitse ahantu kimera nk'icakamye kubera iki novuga yuko ni kiyaga kiri hejuru gatoyi uravye aho ibindi biba biri ico gihe rero kubera ko hari ku gihe c'izuba muri iyo ntara nyene hari kandi n'imisozi itangaje inafise amazina atangaje akomoka kuri kahise k'ivyabaye mu Kirundo reka tuvyumve bashobora kuronka amazi hanyuma rero uko barima hepfo niko amazi yagendaga agabanuka buke buke amanuka buke buke acaja he acaja muri mu ruzi Akanyaru akaca bananyaja muri Nyabarongo ivyo rero byagenda biraboneka buke buke bakabona igiyaga kimanuka hanyuma baratinda barikangura bati ikiyaga cadukamanye niho rero leta itangura gukora ibishoboka byose naravutse mu 60 gusa mugabo nasanze gacamirinda ari sawa kabisa nasanze icyo gihe abene gihugu icyo gihe barya agafi bagakuyemwo nk'utazi kukaroba wewe akakagura agafaranga kakarya twaciye tubona yuko icyo gihe wemengo ni nk'umuhero duhereyeko abene gihugu benshi baratanga ibibazo ati kiza nuko mwogenda mugafata mugahera kuri Nagitamo hanyuma mukimba itarashi mukayizana mukayitura muri gacamirinda yacu ikumbure yugaruka nukuri niko byagenze abene gihugu twavuye hasi turagenda duhera kuri Nagitamo aho rugera ku rufunzo rwaho baca mu itarashi imanuka tuvuge metero ndumva ko ari nka 2 gutya umwohero uramanukana ushira mu mazi rero asubira araboneka
icyo gihe n'imvura iradufasha iratwongerera gacaminda yacu iragaruka. Nukuri rero iri shyirahamwe naryo riti turaje tubunganire, baraje bati dutere ibi biti abenegihugu tuva hasi turabitera kabisa. Murabona birateye ishema, birateye igomwe ibi bidukikije byacu. Iki kiyaga Nagitamu ndakizi guhera 2013 igihe inadasi formation Burundi yiyumvira kugikingira bivuye ku zuba rwari rwarase imyaka y'imbere yaho guheraza 2005 bakabona uruzi kiyaga citwa Gacaminda cakamye, batirika turabe ico twokora rero kuri Nagitamu ntigire nk'Gacamirinda. Nagitamu rero ni izina ry'urwo ruzi mugira irafise akandi kazina bita Ntarengamano. Iryo ni ijambo rifise insiguro. Iki kiyaga kiri ngaha ni ikiyaga gitoyi mu biyaga biri ngaha mu Kirundo, mugabo kikaba ikiyaga mu bwimbike arico cambere muri intara ya Kirundo. Nukuvuga yuko ukorokemo gatoyi ukuvuga ntawaza kuroba, cyo bakivanyisho bituma bakita Ntarengamano. Kingira amatongo y'abene gihugu ngira mwabonye aho twagiye turaca hose hari imikobeko ku buryo ntihenze, ushobora kuvuga yuko umusozi wa Kigoma wose bere aho twagiye turaca kuva mu ntango bashobora kukingiye nk'ushaka 80%. Ani mu ntumbere yo kugira umwene gihugu ashobore kwimbura atankukura ibihari. Murabona igituma rero dufatanya gukingira imisozi n'ikiyaga iyo mikobeko duca atuma kimwe umwene gihugu yimbura, ikindi n'amazi ashobora gushika mu kiyaga kazara amazi aminutse ataza mu isuri bapfe yica bimwe turonderamo amafi. Kandi n'ikindi aya mazi muri komine ya Kirundo singorane cyane z'amazi. Aya mazi mubona ngaha niyo akora byose mu ngo zabi mu gihugu. Aharobera amakoperative azwi n'amategeko adandaza ugatanga amatagisi ni komine karonkeraho kamitende. Murabona yuko ari shamba guhera dukingira uruzi kikiyaga ako twateye ibiti, twateye amagerevire yonyene, mugabo ibiti kama vyimeza bica bibonerwaho kuza bitume yuko n'ibikoko byari byazimanganye ngaha bica bitangura kuboneka. Nk'ubu muri iri shamba hari inkima kuri iyo ntara ya Kirundo. Umugwi bawise intore kuko kera igihugu cyacu cy'u Burundi kigitwarwa n'abami. Umwami Mwezi Gisabo yavuze ati jewe ngiye kurondera abasirikare bazoza baracunga ku kirimba iwanje. Aca rero aje ino mu Kirundo asanga abasore bakerebutse kera twarabahigi. Abona ubunyarutsi dufise n'ukuntu tugiye mu ishamba twica igikoko giteye ubwoba aricyo cyitwa ingwe. Nyagikoko kiba gitinyitse cyane. Duhejeje rero kucica twataha twivuga amazina kabona ububangutsi n'ubukerebutsi dufise, niho yaciye avuga ati zijya ntore jya mugwi w'intore uzoze ube ku kirimba iwanje babasirikare biwanje. Duhejeje kuyica rero iyo ngwe tugataha twivuga amazina kujya tuyibaze kujya twerekane ko turinda gusumba ingwe. Duhejeje kuyirya inyama cya twambara urusato rwayo bisigura yuko turinda gusumba icyo gikoko gikaze. Uyu mugwi no kuvuga wahereye aha mu ntara ya Kirundo nyene hari kuwo mwami Mwezi Gisabo hari mu 1816 niho umugwi w'intore watangura mu ikomine yitwa Ibwambarangwe. Umugara w'intore yehoraho angwe intore za Kirundo yehoraho karawe ni seruka rukanje bamaye nkamwe nore urashigikiwe cyane basundo kabiri kandi mangari wo murakaye ko mama ko gasemanze baririmba mama gasemanze
shaza sokoza amasunzu abiri mabere koko we shaza karanga k'igihugu cyacu cy'u Burundi sokoza amasunzu abiri